ikibuga cy'indege kitiriwe umuhisi nyene cubahiro Melchior Ndadaye kugira gisanugwe ancangira ko nishura n'ivyo abandi bagiye barabaza mu nyuma ari ababajije ibibazo bati mbega kizokorwa na leta canke bizogenda gute. Ivyo mwavuze mwese nivyo. Ikibuga cy'indege ntabwo ari ikibuga ca basket cyo guterera ku mupira canke ca volley, kirafise les normes internationales kisumba. Nta bushikiranganje bujejwe inyubako buzoza kubaka la piste de l'aéroport Melchior Ndadaye eka tuzobikoresha abahinga. Dusanzwe dufise imana kubera yuko bajya bashinwa bari baratsindiye irya soko bari ngaha nibo turiko turavugana kugira bace muri urya mugambi nyene bace bagikora mugabo hakoreshejwe uburyo bwa leta, hanyuma bijya vy'abashinwa navyo niyo vyakunda bizotupermeta kugira anotre piste de réserve mugabo iyo yindi twayikoze kandi yisunze les normes internationales, kuko no musi udakoresheje ni societe izwi ko yubaka ibibuga vy'indege nani ndege yosubira kuhaba. Irya societe nayo isanzwe iri kirubaka yarubatse ibibuga vy'indege henshi n'ubu ariko barubaka mu Buganda, nibaza ko atangora nimwe dufise ihari. Ubushikiranganje bw'ubudandaji hamwe n'ubushikiranganje bwo bujejwe harimo inyubako bariko baravugana n'iyo societe, kandi twibaza neza yuko mu kwezi kwa gatanu twaba twatanguye ariko kuvyo tumaze kuvugana nawe nuko yatubwiye yuko naho baba bariko barakora indege zibandanya ziza bo barafise ubuhinga bwabo uko babikora. Ivyo rero ntibigiro bisimbisha umutima ngo twoba tugira tuze kubaka ikibuga cy'indege tukigireko. Iryo kosa nta worijako worigwamwo, nibaza ko twoba twihenze cyane.